ikindi tuko turakora muri finance nuko le marché central ya Bujumbura itegerezwa gutangura kubakwa. Les négociations zaramaze kwa avancer contrairement y'ibihuwa bivugwa kuri Fabrice ainsi de suite nuko ubu leta yashizemo ifise part ya 60 presque 64%. Twafashe amafaranga amaze kwegeranya bene gihugu angana ni miliyari zishika 5 ambif na presque $500,000 yamaze kwegeranya ari muri Bankobu niyo yazanye kometa capital yiwe ça représente 36%. Leta ikizana 15 miliyari dushize muri iyi budget mugabo dutanda vers 20 miliyari bariko babikorana neza ngenda bisubiremo kugira tukure mu bintu by'induru nuko ayo mafaranga azotransita muri bije nizo kiba iserukira leta muri iyo mugambi hazoca ba créer une société ya PPP izo bifise ni gouvernance à part izo bifise na maison de surveillance mu kubaka hanyuma si ubaka nation izoza gufatana na leta ni ya fond bise One Africa Investment irimo babe n'igihugu bose batanga aya mafaranga yabo ari muri Bankobu aya mafaranga azocaza acafatana na ya leta yatanze aciye muri bije hazocajaho inzego za conseil d'administration n'ingene bizotunganya hanyuma twafashe yuko mu kubaka ijya complexe tuyigira en 6 phases. Iyi ni phase ya mbere pour un montant de 93 milliards twubake aho abantu bazodandariza aya mafaranga dushizemo bwa mbere leta ni kugira itange l'appui institutionnel na appui financier i permette yuko yijya One Africa Investment yuko icibandanya kuleva les fonds biciye muri ijya marché boursier yuguruwe. C'est la façon yuko amafaranga ari mu mano yicaye bayazana bakumva yuko bariko baragura ibibanza kwiyo ni yamara kubagwabo nta muntu azokwiyumvira kuyiturira. Leta yashizemo aya mafaranga bwitera intege tout simplement mugabo ushoboye gushira ayo mafaranga muri yo One Investment Africa hanyuma izokiba régulé par l'agence de régulation des marchés des capitaux biciye muri marché boursier. Mumve yuko le montage financier aussi yaramaze kuba bouclé le contrat twayumvika yasigaye ko cya muri conseil des ministres ni gituma twashimiye model nuko twabonye ko leta yonyene murabizi yuko ibintu byose twashyize muri leta ya 100% twibaza ko ari amafaranga baduhaye kugabura mugado dushizemo undi muntu nuzono de compte rand hama na agence de régulation des marchés des capitaux qui nous permettra kudufasha hama na bije en tant que iri mu secteur bancaire il nous permettre kugira l'analyse des risques ya risque cyo twiko turakora kuko nitwobona yuko umuntu nka Fabrice aza kuvuga ko yo bikora bitunanire twe turi muri leta. C'est comme si nous dafise imitwe yo kuyumvira, c'est comme si twe turaba observateur. L'exemple ngunda gutanga ndavuga ni namba ndayizamba yabikoze akubaka abantu bakuzura namba bagira ko yarabikoze kuri village market abantu bakuzura namba Sioni yarabikoze bakuzura kubera ikireti to bikora ikoranye n'abandi aya 15 miliyari twayashizemo twibaza yuko iyo phase ya mbere itangura tuzogenda turevolua en fonction tubana yatumobiliza n'amaresources. Ibi bintu byo gukundwa kadutaravye ubuhinga no kuri leta n'ibihebe ntibizoshoboka ntushobora kugira ama reforme publique ufatiye ku bintu by'igiturire dongo byo gukoresha kamwana wa mama ntibikunda erigimvya Fabrice n'ivya kamwana wa mama ni ibintu biboneka ibi bintu tubaze imyaka 30 tuvuze ibintu nk'ibi tuba tubivuge tutazi ndabibutse gato yikende mbere waruze ko isoko imaze gutanga inshuro zirenga 3 ivyo warubizi inshuro zirenga 3 ihabwa abantu hari nk'uwo twatoye dusanga uwo bayihaye umengo hari mu mwaka wa 2014 ndavyibuka neza aho umuntu yari ambassadeur w'u Burundi mu Bushinwa azanye societe bita ngo Sino Africa bayo dusanga n'umudamu we w'umushinwa kazi bayihaye kugira ngo acagenda kuyidandaza bace bakora nk'abakomisiyoneri tumaze kugira ico gihe umupresident yari ahari yaciye abihagarika